Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku murongo wa internet bbcgahuza.com cyangwa ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyiza makuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere. Mu kanya saa 6 zuzuye i Washington DC, Joseph Robinette Biden Jr. ararahira kuba perezida wa Amerika wa 46. Imihango ibanziriza irahira rye n'irya vice perezida Kamala Harris irarimbanyije. Turagaruka ku buzima bwabo bombi n'icyo ubutegetsi bwabo busobanuye mu myaka 4 iri imbere. Mu Rwanda imibare iriyongera yizamuka rya COVID-19, ubu igihugu cyose kikaba kiri mu bihe by'amategeko adasanzwe, naho mu murwa mukuru Kigali ho bari muri gahunda ya guma mu rugo izamara ibyumweru 2. Muri gahunda ya kuri wa gatatu kandi turabatumikira ku bibazo byanyu mwibaza kuri coronavirus. Ibi biganiro biwe na Mark Niyonkuru. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza akabagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari mu rugo. Jacques. Joe Biden yageze aho inteko nshingamateko na Sena bikorera mu gihe yitegura kurahirira kuba perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiye ku butegetsi yizeza guhindura byinshi Donald Trump asize akoze mu gihe hari ibyemezo bimutegereje ari bufate bitagombye kunyura mu nteko nshingamateko. Iri rahira rye ribaye mu gihe umutekano wakajijwe cyane nyuma yaho inyubako inteko nshingamateko na Sena bikoreramo igabiweho igitero n'abashyigikiye Trump hashize ibyumweru 2. Icyorezo indwara ya coronavirus cyatumye byinshi byari biteganijwe muri uyu muhango bitaba. Mbere yuko bwana Biden arahira, Kamala Harris arabanza arahire ku mwanya wa vice perezida, akaba ari we mugore wa mbere ugeze kuri uwo mwanya mu mateka ya Amerika. Donald Trump we yavuye Washington nyuma y'imyaka 4 y'ubutegetsi bwaranzwe n'ibintu bidasanzwe byatumye haba perezida wa mbere wa Amerika. Inteko nshingamateko yatoye isaba ko yeguzwa na Sena inshuro 2 zose. Yanze kwitabira umuhango w'irahira rya Joe Biden maze afata indege yerekeza muri leta ya Florida, atiriwe hashimira umusimbuye cyangwa ngo yemere ibyavuye mu matora. Mu ijambo rya nyuma ryo gusezera ko yayoboke be, bwana Trump yibanze cyane ku byo ubutegetsi bwe bwagezeho maze abizeza ko hagiye kureba ukuntu azagaruka. Mu bintu bya nyuma yakoze harimo guha imbabazi abantu babarirwa muri 100 barimo na Steve Bannon wigeze kuba umujyanama we. Hagati aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakiriye neza ubutegetsi bushya bwa Joe Biden. Umukuru w'akanama k'umuryango Ursula von der Leyen yavuze ko nyuma y'imyaka 4 yose Uburayi noneho bubonye inshuti mu biro bya White House. Amagambo ye hasa n'ayavuzwe n'umukuru w'inama nkuru y'Uburayi Louis Michel, wavuze ko ubu noneho ari umwanya wo kongera guha ingufu umubano hagati y'Uburayi na Amerika. Ni inkuru ya Dani Eberhard mugezweho na Victoria Wonkunda. I Buruseli biruhukije kuri Ursula von der Leyen. Iyi ni intango y'ibihe bishya ngo bari bamaze igihe bategereje. Perezida Donald Trump nta gaciro yahaye ubufatanye n'ibihugu byinshi bigendera kuri demokarasi ishyira imbere ubwisanzure bwa muntu. Ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Joe Biden agiye gutuma Amerika yongera gukorana n'ibindi bihugu ku bibazo bikomeye nk'ubucuruzi cyangwa ihindagurika ry'ikirere namara gusubiza igihugu cye mu masezerano y'i Paris. Ku bijyanye na politike ye y'ububanyi n'amahanga, hari icyizere ko Amerika n'Uburayi bigiye kurushaho gukorana neza ku bijyanye n'ukuntu bibona Uburusiya, Ubushinwa, Syria na gahunda ya Irani y'ingufu zo mu bwoko bwa nucleaire. Ariko rero ubutegetsi bwa Trump hari ikintu bwahinduye burundu. Yatumye Uburayi bumenya ko bugomba kurushaho gutanga umusanzu mu muryango wo gutabarana wa NATO.
Minisitiri w'intebe w'Ubuholande Mark Rutte yasabye ko hajyaho amategeko adasanzwe yo kudasohoka nijoro ku nshuro ya mbere muri gahunda yo gukomeza gukumira icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Ibi byakurikizwa guhera kuwa gatanu kuva saa 2:30 za nijoro kugeza saa 10:30 za mu gitondo. Byitezwe ko inteko nshingamategeko ibyemeza. Guhera kuwa gatandatu Ubuholandi kandi buzanabuza ingendo z'indege ziva mu duce tw'isi y'indwara imezemo nabi cyane birimo Ubwongereza, Afurika y'Epfo na Amerika y'Epfo muri gahunda kugabanya ibyago by'uko mu Buholandi hakwinjiraho ubwoko bushya bwa COVID-19 bwandura cyane. Jack Ma, umwe mu baherwe ba mbere ku isi, akaba ari umunyemari ukomeye kurusha abandi mu Bushinwa, yabonetse mu ruhame nyuma y'amezi hafi 3 havugwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwe. Ni inkuru ya Robin Brandt mugezwaho na Yvette Kabatesi. Jack Ma ni umwe mu baherwe bashinze Alibaba, ikigo cy'ubucuruzi cy'Ubushinwa ndetse kiza ku mwanya wa mbere ku isi mu badandaza bo kuri interinete. Yatangiye kutagaragara mu ruhame nyuma y'aho abagenzuzi ba leta bahagarikiye mu buryo budasanzwe ikibazo cy'imigabane mu kigo cye cy'ubucuruzi. Mu byumweru byabanje yari yashotoye abayobozi b'ishyaka ry'abakomunisite riri ku butegetsi mu Bushinwa avuga ko bacecekesha ubuhanzi bw'udushya. Yari yagaragaye muri video ari mu birori by'abarimu bo mu cyaro. Mu bihe byashize Ubushinwa bwigeze gufunga abayobozi bakuru ngo busanga ibigo by'ubucuruzi byabo bishobora kuba ikibazo ku mutuzo. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron byavuze ko hatazicuza cyangwa se ngo asabire imbabazi akahise k'ubukoloni bw'igihugu cye muri Algeria. Bihuriranye n'isohoka ry'icyegeranyo yasabye ko gikorwa kubirebana n'ukuntu Ubufaransa bwitwaye ku bijyanye n'umurage w'icyo gihe. Ibiro bya perezida Macron byatangaje ahubwo ko hazashaka ukuntu yateza imbere ubwiyunge binyuze mu bikorwa binyuranye. Mu gihe cyahise yigeze kuvuga ko Ubufaransa bwakoze ibyaha byibasira inyokomuntu muri Algeria, maze avuga ko hakenewe ukuri n'ubwiyunge. Ubufaransa bwakolonije Algeria kuva mu mwaka w'1830 kugeza mu mwaka w'1962, igihe iki gihugu cyabonaga ubwigenge nyuma y'intambara yo kubuharanira yamaze imyaka 8. Prudent. Urakoze Jacques Nitegeka kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari kubera umuhango wo kurahiriza perezida wa 46 Joseph Robinette Biden Jr. Umuhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu mushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umunsi ubusanzwe umaze imyaka myinshi. No munsi uri mu mateka kandi uzwi, ariko uyu mwaka siko bimeze. Nkuko bisanzwe Joe Biden na Kamala Harris bararahizwa nkuko bisanzwe nyine kugira ngo babe perezida na vice perezida. Ariko rero imihango yacubijwe kubera icyorezo cya coronavirus n'ibitero biheruka kugabwa mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None se uyu munsi mukuru ubundi usobanuye iki? Dore iby'ingenzi ukwiye kumenya mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu nico kimenyetso cerekana ko atanguye icese amabanga yiwe, kandi vyama bibera Washington DC. Igisabwa nyamukuru gusa nuko uwatowe arahira indahiro yuko atanguye ayo mabanga y'umukuru w'igihugu. Ndarahiye ko nzorangura n'umutima wanje wose amabanga y'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko mu bushobozi bwanje bwose nzokingira ndinde kandi ngwanire ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze kurahira muri aya majambo, Bwana Biden acafata icicaro nk'umukuru w'igihugu agira 46 gutyo kwimikwa bibe birangiye. Kamala Harris nawe araba icegera c'umukuru w'igihugu niyamara kurahira mu bisanzwe akaba ari wabanza imbere ya perezida. Mu mategeko umukuru w'igihugu yama yimikwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu haba hari integuro yo kurinda umutekano mu buryo bukomeye, ariko ubuhoho hari n'agasunuzo inyuma yaho abashigikiye Trump bameneye bakinjira mu nyubakwa ya Capitol ku itariki 6 z'uku kwezi. Abajejwe iperereza nibo bafashe mu minwe igikorwa cyo gucunga umutekano muri ibi birori, aho bashigikiwe n'ingabo 25,000 zijeje umutekano w'imbere mu gihugu, ziyongera ku bihumbi n'ibihumbi by'abapolisi. Mu gihe Joe Biden yashimitse yuko ashaka kurahirira hanze y'inyubakwa nk'uko biri mu migenzo, abaja mu birori bobo ntibabaye benshi. Byarakamenyero yuko uvuye mu mabanga y'umukuru w'igihugu arorera ibirori vyugiye kumusubirira mu gihe ariko ararahira, aho bamwe bashobora kubibona nk'ibintu bidasanzwe. Uyu mwaka siko vyagenze,
ariko hari n'ibindi bidasanzwe kuko uwahora ku butegetsi atawuriko aramukubita ijisho muri kano kanya. Byari vyitezwe yuko aca afata urugendo rumushikana ku rugiwe Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Mu bisanzwe aho Washington DC hari kuba huzuye ibihumbi by'abaje kurorera ibirori bava mu mihinga itandukanye ya leta zunze ubumwe za Amerika, bakuzura mu kibanza ca National Mall n'aya mahoteli agakubita kazima. Ariko uyu munsi abantu ni bakeya cyane muri ibyo birori nk'uko vyari bisanzwe vyaratangajwe n'ababitunganije. Abantu bagiriwe inama yo kudafata ingendo zerekeza ku mugwa mukuru. Abantu bagereranywa mu 200 nibo bonyene bicaye batandukanye muri ico kibanza nk'uko vyamenyeshejwe n'ikinyamakuru Washington Post. Uyu mwaka birategekanijwe yuko umukuru w'igihugu agenzura ingabo nk'uko biri mu migenzo yo guhererekanya ubutegetsi. Ariko rero aho kuzunguruka ibarabara rya Pennsylvania Avenue kugeza ku biro by'umukuru w'igihugu White House, abatunganije ibirori bavuga yuko hatunganijwe defile ikogwa hifashishijwe ikoranabuhanga ikarabwa mu gihugu cose. Nubwo hari iki kiza ca coronavirus, ibirori vy'umwaka biraba nk'ibindi. Joe Biden na Kamala Harris bakaba baza guteramishwa na Lady Gaga, mu bisanzwe bizu yuko ashigikiye cyane uwo mukuru w'igihugu mushasha. Niwe rero aza kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu, nayo Jennifer Lopez akaba vyitezwe yuko aza kuririmba mu muziki uvugirizwa ngaho ku birori. Urakoze Florentine Kwizera. Lady Gaga rero akaba amaze kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. None se Joe Biden ni muntu ki? Iyi ni inshuro ya gatatu Biden wo mu ishyaka ry'abademokarata agerageza kwiyamamaza kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, ariko ntibimuhire. Ku nshuro ya mbere yabigerageje hari mu mwaka w'1988, ku bwa kabiri hari muri 2008. Izo nshuro zombi ntizamuhiriye. Ariko ku ya gatatu muri 2020 nibwo yimitswe aba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, atorerwa kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Umva ibirambuye ku buzima bwe bwite ndetse n'ubwa politiki mu ijwi rya Victoria Nkunda. Bwana Biden yaharaniye kwiyamamaza ku ruhande rw'ishyaka rw'abademokarate mu 2008, ariko aza kubihagarika ajya kwifatanya na Barack Obama. Imyaka 8 yamaze muri White House ari icyegera cya perezida Obama, dore ko yakunze kugaragara kenshi iruhande rwe, yatumye yegukana byinshi mu murage wa Obama, birimo itegeko rigenga ubwishingizi mu rwego rw'ubuvuzi no mu gukemura ikibazo cy'ubukungu. Umubano we mwiza na perezida Obama, umuntu yitaga kenshi umuvandimwe we, watumye agira igikundiro ku banyamerika bafite inkomoko yo muri Afurika bafite uburenganzira bwo gutora. Nk'umuntu wamaze igihe kirekire mu biro by'umukuru w'igihugu, Bwana Biden yashimangiye ubusabane bwe n'amahanga. Yamaze ibiringo 6 ku mwanya w'umukenguza amateka wo muri leta ya Delaware. Yatorewe bwa mbere uwo mwanya mu 1972. Yaniyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu 1988, ariko aza kubihagarika. Ubwo muri 1972 akimara gutorerwa umwanya w'umukenguza amateka, yabuze umugore we wa mbere Nelia n'umukobwa wabo Naomi bapfuye mu mpanuka y'imodoka. Ibyo rero byatumye arahirira amabanga ye mu cyumba kiri mu bitaro, aho abahungu be babiri Bo na Hunter barimo kuvurirwa ibikomere by'iyo mpanuka. Urupfu rwakomeje kwibasira umuryango wa Biden. Mu 2015 uwo muhungu we Bo yishwe na kanseri afite imyaka 46. Muri ibi bihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu, Joe Biden yavuze ko umuhungu we Bo atarapfa ariwe wamushishikarije cyane kuzongera kwiyamamaza. Izi mpfu zaranze umuryango we zabaye urufatiro yahagurukiragaho mu gusobanura impamvu umugambi wo kuzavuza abantu ari kimwe mu bintu azashyira imbere nk'icyamukozeho ku giti cye. Urakoze Victoria Nkunda. Joe Biden rero yanditse amateka nka perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ukuze kurusha abandi 45 bamubanjirije. Ariko visi perezida we Kamala Harris umaze kurahira kumugaragaro kuba visi perezida, nawe yanditse andi mateka. Niwe mugore wa mbere ubaye visi perezida w'iki gihugu, ni nawe mwiraburakazi wa mbere ndetse n'umugore w'inkomoko yo muri Aziya ubigezeho, kubera ko afite imvange y'amaraso y'umwirabura ndetse n'umuhindekazi. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezwaho na Prime Ndeko Magenge ku buzima bwa Kamala Harris.
haraheze nk'umwaka nk'umukenguza amateka wa California yizigiye gutsindira guserukira umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu Kamala Harris yifatiye mu gahanga Joe Biden kubijanye n'amoko mu kiganiro barimwo. Benshi bari baciye bibaza yuko bimuteye intambamyi ikomeye mu byifuzo vyiwe, ariko umwaka waheze yataye umwuka wo kwiyamamaza. Biden aca bariwe agarukana uwo mugore w'imyaka 56 ku rubuga rw'igihugu mu kumugira uwo bazokwitoreza hamwe. Yatanguriye akazi mu biro vy'umushikirizamanza muri kanto ya Alameda, mu nyuma aba umushikirizamanza mukuru wa San Francisco mu 2003 imbere yuko atorwa nk'umugore wa mbere w'umwirabure kuba umushikirizamanza kizigenza wa California, leta irusha izindi abantu benshi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yubatse izina ryiwe nk'umwe mu bariko baraduga cane mu mugambi w'abademokrate, acakoresha iyo nzira mu gutorwa kuba umukenguza amateka mushasha wa California mu 2017. Harris yakuriye mu muco w'amamuko yiwe y'Ubuhindi, ajana na nyina agiye gutembera muri ico gihugu, ariko avuga yuko nyina yahavuye agendera umuco w'abirabure ba Oakland. Kuba afise amaraso y'ubwoko bubiri naho yakuriye bisigura yuko ashobora gushikana ijwi mu migwi itandukanye y'abanyamerika, ariko avuga yuko kimwe mu bihe byamwubatse cyane mu buzima ari umwanya yamaze kuri kaminuza ya Howard. Intsinzi yiwe nimboneka rimwe, ariko si rwiwe gusa, niyo abandi bagore babirabure atawuzi uko bangana batumye uwo munsi ushika. Inkuru yo ku buzima bwa Kamala Harris tugejeje ku isaa 12 ku isaa 1:15 mu Rwanda no mu Burundi, ariko tukiri kuri inkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho turebe ubusesenguzi bw'ubutegetsi bwa Joe Biden buvuze iki. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Joseph Sebarenzi wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, ari Washington DC, akaba akurikiranira hafi ibya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Sebarenzi, Biden agiye ku butegetsi mu bihe bikomeye cyane. Hari icyorezo cya coronavirus kimaze guhitana abanyamerika barenga 400,000, hari ivangura ry'amoko rishingiye ku ruhu, hari ubukene n'ibura ry'akazi. Niki Biden agiye kwibandaho mu kanya ubwo aza kuba maze kurahizwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 46 kurusha ibindi? Hari ibintu byinshi azibandaho birumvikana. Muri ibyo ngibyo hari nk'ibyerekeye ubukungu bumeze nabi, ariko yavuze ko vuba cyane azashyiraho gahunda yo gufasha abantu bazahajwe n'ibibazo by'ubukungu, ndetse agashyiraho n'ingamba zihamye kugira ngo ubukungu bwongere buzamuke. Niyo bya covid rero, ibyo ngibyo uvuga birebana n'ibibazo by'abantu badahuje uruhu rw'umubiri bya rasisme, ngira ngo yatangiye kusa naho abikemura. Urabona ko yarahisemo umudamu vice perezida w'umwirabura, akaba ndetse minisitiri w'ingabo azaba umwirabura. Hari n'abandi b'abirabura benshi yashyize mu myanya y'ubuyobozi, cyane cyane nk'uriya uzahagarara Amerika muri Nations Unies. Urabona icyo kibazo aragikemura gutyo, ndetse hari n'abandi yashyize mu buyobozi bwe, nk'umuntu ukomoka muri biriya bihugu by'epfo muri za Latin America uzaba minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu n'abandi. Icyo kibazo aragikemura, ariko hari n'ibindi byihutirwa ashaka gutunganya vuba aha ngaha, birimo nyine gusubira muri amasezerano y'Ipari arebana no kubungabunga ibidukikije. Ibyo azahita abikora uyu munsi ngira ngo, ndetse hakaba na biriya byo kubuza abantu bakomoka mu bihugu by'abisilamu, ibihugu bimwe na bimwe kubabuza kwinjira muri Amerika. Ibyo nabyo azahita ngo abihagarika, no kugira ngo Amerika yongere isubire mu bikorwa byayo yari isanganywe muri uriya muryango mpuzamahanga urebana n'ubuzima. Mbega hari ibintu byinshi. Hari n'abantu babimukira baje no bari bamaze igihe badafite ibyangombwa. Muri bo rero hari bamwe mu gihe cyabo bashobora kuzabona ibyangombwa, ariko byo bizafata hari nk'umwanya kuko bizanyura mu nteko ishinga amategeko byemeza. Bizanyuramo kubera ko biranagoye. Biravugwa ko mu ijambo aza kuvuga maze kurahizwa riraza kwibanda ku kunga igihugu, ariko kandi amacakubiri n'urwikekwe biri mu banyapolitike b'abademokarate ndetse n'abarepublicans n'amashyaka akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birakomeye kandi biri ku rwego rwo hejuru. Azabigeraho gute? Azategekera gute muri uwo mwuka? Ubundi asanzwe ari umuntu uzwiho ubunararibonye, abana neza n'abantu bo mu ishyaka ry'abarepublican, abana neza n'abantu bo mu moko atandukanye, ku buryo nizera ko bizakunda. Ubundi muri Amerika iyo ubutegetsi buhinduka habamo nyine abantu batishimye, hakamo abantu bishimye, ariko abatishimye barihangana. Imyaka 4 yagera bakongera bagatora
umuperezida yatorwa bwa kabiri bakaba bazi ko byibura mu myaka yindi n'ikurikiye azagenda. Tekereza rero ko bizakunda cyane cyane ko unarebye uretse nka Trump ubwe wagize ibintu bidasanzwe byo kutajya muri uriya muhango, ariho nka visi perezida uriya Michael Pence we arahari, George Bush w'umurepublican wigeze kuba perezida nawe arahari, hari na ba Bill Clinton na ba Obama. Urumva ko aragerageza, kandi abanyamerika babonye ko biriya bintu byabaye ubushize byari ibintu bigayitse cyane, nabo ubwabo barumva ko bakwiye guha isura nziza Amerika, cyane cyane urebye n'imihango yabaye, ukuntu abantu bishimye, ukuntu bisa neza, ukuntu hari umutekano. Ntabwo bamenye ko mu minsi ishize mikeya habaye ibintu bigayitse. Nko mu masegonda 30 bwana Sebarenze, ku rwego mpuzamahanga ubutegetsi bwe buzafatwa gute? Mu rwego mpuzamahanga ngira ngo bazabwakira kuko bakiriye ubwa Trump mu by'ukuri ntiyabanaga neza n'ibihugu by'i Burayi, ntabwo yabanaga neza n'Ubushinwa, ntabwo ndetse yanabanaga neza urebye n'ibihugu byinshi bya Afurika, ntiyigeze asura Afurika. Ariko Biden we mu by'ukuri azakirwa neza kubera ko imigambi afite nk'iriya yo guhagarika kuza abantu bava mu bihugu by'abisilamu kuza. Ibyo ni umugambi mwiza, na Afurika nayo ubona ko ari umuntu wagiye muri Afurika kenshi, kandi afite n'abantu bamenyereye Afurika bamwegereye. Tekereza ko mu mahanga bamwakira neza, kandi ngira ngo bifite ukuri kuko n'ubundi azakora byinshi kurusha uriya. Urakoze cyane Joseph Sebarenzi twavuganaga ari Washington DC. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urumva no kuri Facebook live ndetse no kuri bbcgahuza.com saa 10:10 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye yo mu karere. Tujye mu Rwanda, imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera. Umujyi wa Kigali uracyari ku isonga y'ubwandu bwinshi. Ubu igihugu cyose kiri mu bihe by'amategeko adasanzwe, naho mu murwa mukuru Kigali ho ukaba uri muri gahunda ya guma mu rugo igomba kumara ibyumweru 2. Hagati aho biteganyijwe ko icyiciro cya mbere cy'imiti izwiho ubushobozi bwo gufasha abarembejwe n'iyi ndwara bigera mu Rwanda kuri uyu mugoroba. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wa BBC uri Kigali Jean Claude Mwambutse. Imibare itangazwa buri munsi yerekanye ko abarwayi 289 aribo bashya banduye mu bipimo 2500 byafashwe ku munsi w'ejo. Uyu niwo mubare munini wayo wa mbere ugaragaye mu Rwanda kuva iki cyorezo kigeze mu gihugu. Umujyi wa Kigali niwo wongeye kuza ku isonga ry'ubwandu bwinshi kuko wonyine watahuwemo abarwayi 114. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima yongeye kugaragaza ko COVID-19 ikwirakwiye mu gihugu cyose kuko yabonetse mu turere 18 kuri 30 tugize igihugu, twiyongeraho abagaragaye mu mujyi wa Kigali. Gahunda ya guma mu rugo yemejwe mu mujyi wa Kigali ngo igamije kugabanya iyi mibare ikomeje kuzamuka kuko abantu batazaba bashobora guhura ngo babe bakwanduzanya. Ingendo rusange zarahagaritswe mu gihugu cyose, abaturage bategekwa kuba bageze mu ngo bitarenze saa 12 z'umugoroba. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ibona urukingo nk'umuti urambye uzakoma imbere ubwandu bukomeje kuzamuka. Minisiteri y'ubuzima kandi ngo yatumije umuti wa favipiravir ufite ubushobozi bwo gufasha abazahajwe na COVID. Doze zibarirwa mu 18,000 z'uyu muti zatumijwe mu gihugu cy'Ubushinwa ngo zikaba ziri bugere mu Rwanda bitarenze uyu munsi. Kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 800 byerekanye ko abakabakaba 12,000 banduye virusi ya corona. Ababarirwa ku rugero rwa 65% bamaze gusezererwa n'ibitaro bakize neza, mu gihe imibare yatangajwe mu ijoro ryakeye yerekanaga ko iyi ndwara yari imaze guhitana abantu 148 biganjemo abo mu mujyi wa Kigali. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Tukiri ku nkuru za coronavirus rero nk'uko bisanzwe mu rukurikirane rw'ibiganiro byihariye byibanda kuri coronavirus, kuri uyu wa gatatu turatumikira ku bibazo mwibaza kuri iki cyorezo. Witwa Iradi yatwandikiye yibaza ati ni gute ikiza gifata abasaza akarorero nka Trump n'abandi bakagikira, mugabo abandi basore ndetse n'abana bafise abasoda bakwiye kikabahitana. Naganira na Dr. Leonard Nduwayo, muganga uzobereye mu ndwara zandura akorera mu Bufaransa, ntangira mubaza icyo kibazo cya Iradi. Ibyo tuzi kugeza ubu ni uko yibasira igitsina gabo cyane kurusha igitsina gore, abakuze cyane hejuru y'imyaka 75, cyane hejuru y'imyaka 85, abafite umubyibuho mwinshi n'abarwaye indwara iterwa n'isukari nyinshi mu mubiri cyangwa se indwara y'umuvuduko
mwinshi mu maraso bita hypertension arterielle cyangwa n'abandi barwaye kanseri n'izindi ndwara z'ibihaha cyangwa z'impyiko cyangwa z'umwijima cyangwa umutima zishobora kuzahaza mu mubiri. Ibyo byo twari tubizi kandi tukaba twari tuzi yuko abana cyangwa abantu batoya nabo niyo bayifashe ariko ntago izahaje umubiri wabo, hari ubwo bandi bavuga ngo barananiwe gatoya, hari n'ubwo batamenya yuko rwose ko yabafashe. Hari abantu rero b'abasaza ariko baba bafite ingufu, bafite umubiri umeze neza nka Trump, ni perezida afite amafaranga menshi cyane, arya neza, akora siporo ya golf, ni ukuvuga yuko yimufashe we rero nta ngaruka zigiraho, ashobora kuyikira. Ariko yenda nunganiye uno watubajije iradi, ngira ngo bwana Trump afatwa nk'umuntu ufite ibiro bikabije, ufite umubyibuho ukabije, bya bindi bita obese. Arabyibushye cyane ariko wabonye ko ari muremure, ariko rero nta diabete afite, nta hypertension arterielle afite. Abo ngabo rero n'ubundi ntago virusi ntago ibatera ibibazo kereka iyo bafite izindi ndwara. Kwabaza ati nk'abana basanzwe bafite abasirikare bakomeye, abandi basore cyangwa se abandi bantu bato, kuki bo ibazahaza cyangwa se ikaba yanabahitana? Ubushakashatsi bwakoze donc bwemeza ko abantu bakiri bato hagati y'imyaka 20 na 39 iyo bafite indwara ya diabete cyangwa hypertension cyangwa se umubyibuho munini ishobora kuba zahaza. Ariko rero abapfa ugereranyije n'abapfa bakuze abari bakeya. Uwitwa Gilbert we aragira ati hanze aha hari video yakwirakwijwe yerekana Bill Gates asobanura ko urukingo rwa corona rushobora guhindura DNA. Twigereranyije mu Kinyarwanda DNA ni nk'uturemangingo sano tw'amaraso z'urutewe. None aho ni ugukingira corona cyangwa ikigenderewe ni uguhindura imiterere y'ikiremwa muntu? Ubaza icyo kibazo azongera arebe video ya Bill Gates, nanjye narayibonye. Sinzi ko araha avuga yuko ingingo zishobora guhindura ADN y'umuntu. Ntibishoboka kubera ko uturemangingo twohereza amabwiriza mu mubiri, ibyo twita ARN, bikayohereza nyine mu turemangingo ndangasano ADN, bikorwa ziko navyita mu Kinyarwanda ngo sanse imwe, ni ARN ADN bikorerwa mu mujyo umwe. Nta ngaruka rero, ntago ibyo rwose ntago ari byo. Uyu Gilbert kandi arakomeza abaza ikindi kibazo, aravuga ati niba umuntu ukingiwe ashobora kwandura yewe akaba yananduza, urukingo mu by'ukuri ubwo rumaze iki? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Urabona nibwo tugitangira ingingo n'ubu tuvugana maze gukingira abantu barenga 30. Uzi ko ubu ngubu dukoresha ingingo ebyiri. Iyo rero utewe urwa mbere ntabwo ubura ukingiwe, ahubwo ukingirwa neza ku bwa kabiri, nibwo mbese umubiri wawe uba ushobora guhangana na virusi. Ahubwo niyo umaze kubona urukingo rwa kabiri ugomba kumara iminsi 14 kugira ngo urwo rukingo mbese rube rufite ingufu zo kugira ngo zihashye indi virusi yaba igufasha. Ukubone ko hagati aho ngaho ushobora gufata virusi kandi ushobora no kwitera abandi, ariko rero iyo virusi ntabwo igira ubukana nk'iyo utakingiwe. Dr. Nawe twaganiraga. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kane twabateguriye. Ariko murengwa nabi koko, ndakubajije nti niba wari umaze kumurengwa iyo umureka ko hari abandi bagore bamukunda kandi bamukeneye di niba bahari bazamusange muri iyo gereza. Uranyumva neza? Ariko ubundi nkwibarize mugore we, ngiye ndagira ngo nkubaze. Umbaza iki? Ko Stefano amufungishije ubu ugiye kujya ungabura n'umwana wanjye. Ni 12:45 kuri BBC. Barakoze abo mw'ikinamico runana rero, ngira ngo nahejo ku wa kane, ariko mbere kuva muri studio nakubwira ko niba ari gufungura radio yawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya gashize Perezida Joseph R. Biden abaye perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kurahira, naho Vice Perezida Kamala Harris abaye Vice Perezida we mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu ijambo rye rya mbere amaze kuvuga Joe Biden akaba avuze ko icyizere cyongeye kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba avuze ko demokarasi yabaye yakize ikaba yararushije imbaraga ibikorwa by'urugomo biherutse kwibasira
inteko ishinga amategeko mu cyumweru gishize hari ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa mbere. Iyi nkuru rero y'irahira rya Joseph Biden ushobora kongera no kwikurikira ku rubuga rwacu rwa bbc.com cyangwa se tukazanagarukaho mu biganiro byacu bitaha ku buryo burambuye. Mu Rwanda naho rero mwumvise ko imibare ya coronavirusi ikomeza kugenda izamuka ku bayanduye, igihugu cyose kikaba kiri mu bihe by'amategeko adasanzwe, naho mu murwa mukuru Kigali bakaba bari muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru 2. Nahangaha dusoreje utabashije kuyumva ushobora kujya kuri bbc.com cyangwa kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Nafashijwe na Raj na Riana Sami. Marke niyo nkuru yaraboye amakuru, ndi Prudence Nyumva wakoze gusangira umugoroba wawe, natwe ukomeze kugira ibihe byiza.